no. Ndaziko atacyo nzoba, ndaziko atacyo nzoba, naho notegwa n'ibyago bikomeye cyane, abagenzi bose bakana nkasigara jenyene, ndi kumwe n'umwami Yesu ndaziko atacyo nzoba, ndi kumwe n'umwami Yesu ndaziko atacyo nzoba. Abandi bwo rero abantu barakwiye gushigikira umurimo wo guhimbaza Imana kuko ni ubuzima kuba Kristo. We wamenye Imana, we wamenye Yesu, we wamenye Imana, we wamenye Yesu, mugumye ntacyo uzoba, umugumije we uzobaho, mugumye ntacyo uzoba, umugumije we uzobaho, mugumye ntakujane, mugumye ntagucike, umugumije we uzobaho ibihe byawe byose. Yes, reka tubaramutse inshuti bakunze ba PITV, turamutse bari mu gihugu n'abari hanze y'igihugu. Nimwiriwe, nimwaramutse bivana naho umuntu wese aherereye. Reka kandi dushimira abamaze kugira subscribe kugira ngo ibiganiro byo kuri Peace International TV bibashikire atangorane. Tugusabe nawe utarabikora kugira ngo bikore, hanyuma ibiganiro bizohore bigushikira mu mahoro ntangere. Kuri microphone muri kumwe na Pacifique Nduwimana, kuri kamera za PITV murabona ko dufise umushitsi. Reka tumwakire tumuramutsa, turakura mu kije. Amahoro y'Imana murakomeye cyane. Ni sawa ku batakuzi ari ryo ryambere wakonye, mwitwa gute, mukora uduki, musengera bimeze gute? Murakoze cyane bo. Ku mazina yanjye nitwa Orave Masezerano, nkaba nsanzwe ninjira mu ishengero rya Yesu n'umwami, rikaba riri kuri Kotebu hajya hepfo gatoya ya station mengo oya haruguru gatoya. Yego. Hanyuma mu buzima busanzwe mukora uduki? Murakoze ni kuvuga ko mu buzima busanzwe ndi umufundi. Yego. Turakwakiriye kuri kamera za PITV. Uri umusore, urubatse, tugira ubuzima. Murakoze cyane bo. Hanyuma ndi umusore ariko mugabe ejo hazaza nibaza ko ibintu bizogenda neza cyane gusumbya umunsi. Ni Orave Masezerano niwe tugiye kuganira. Ngira ngo icyo utagiye abariko radukurikirana nuko uwo buri umuririmbyi. Murakoze cyane kuvuga ko abantu benshi batanze cyangwa abanyubagiye. Nitwa Masezerano Orave, ndi umuririmbyi nk'abasanzwe ndirimba indirimbo za gospel, indirimbo zo guhimbaza Imana no kuramya mu Kinyarwanda sinzi. Yego. Ni umuririmbyi Orave niwe tugiye kuganira. Kumbure Orave uri umuririmbyi, mbere yuko tuvuga ibintu byinshi mbanza ukubite ko tunezerwe turyoherwe. Bongiye kuririmba akantu gatoya. Yego. Bango ntayitokura umuntu Imana, ntayitokura umuntu, ntayitokura umuntu Imana, ntayitokura umuntu, burya Imana yagukunze ikakwishimira, ntayitokura umuntu Imana, ntayitomugeza, ntayitokura umuntu Imana, ntayitomugeza, ntayitokura umuntu Imana, ntayitomugeza, burya Imana yagukunze ikakwishimira, ntayitokura umuntu Imana, ntayitomugeza. Wow. Yeah. Naho Imana itokura umuntu kandi nta nahitomugeza. Yego kabisa ntaho. Orave uri umuririmbyi, ikibazo ca mbere ufise indirimbo umaze gusohora? Murakoze cyane kuvuga ko indirimbo ziriho kandi nyinshi cyane. Yego no kuvuga ko maze gukora album ya mbere kandi yuzuye neza. Ubu rero ndiko ndakora ama clip video cyangwa amasanamu y'indirimbo kugira ngo ntangure kuzishira ku mugaragaro abantu batangure kuzibona. Yego. Hanyuma ndumva ko kumbure umaze kugira album kandi kwiye indirimbo. Hajya mbe album bigizwe n'indirimbo zinga? Bose murakoze. No kuvuga biravana, hariho album y'indirimbo zitandatu. Umunani hariho na album y'indirimbo 12. Rero mfise album y'indirimbo 12. Aha, numva yuko ari indirimbo atari nkeyi. Umuntu yoronka ibibazo byinshi byo kubaza aho hantu uko rugero kugira ngo urushikeko byagenze gute? Murakoze cyane. Burya ibintu byose na cyane cyane nka twebwe abana b'Imana
biva mu gusenga burya Imana ni ikura umuntu hasi kandi niyo imuzamura aho umuntu agenda ava hasi ahantu hasuzuguritse ahantu atamuntu umuntu numwe abakuzi ariko mugabo Imana igenda ikuzamura ukagera kurugira abantu bakumenya kandi abantu ntibatangura kukumenya ari benshi batangura kukumenya ari bakeya hama bagahita bakazamuka ego kumbure ntituza kuziririmba zose ariko turaririmba mwo nka nkeyi kweri kabisa turaririmba mwo nka nkeyi kumbure muri izo ndirimbo 12 ku bakunzi bawe n'abakunzi ba PITV baragomba kumvamwo nka zibiri canke zitatu murakoze reka tubanze tuje ko imwe kubite twumve boy iyo ngiye kuririmba yitwa buzoca inyuma y'umwijima izuba riraka kandi mwijoro inyenyeri zikarasa no kuraraba abisirayeli bariko barava muri kijya gihugu bobo bariko bararaba imbere babona ko atanzira ihari babona ko bagiye gupfa ariko mugabo kubera ko hari cyo Imana yari yarabavuze ko hariho abashitse mu mugambi w'Imana nibwo rero nakoze indimo yitwa ngo buzoca reka iyi ndirimbo kandi ikaba isanzu iri no kuri YouTube yanje ego uyikinurandi yako buzoca by Masezerano Orave reka ndirimbe gatoya inyuma y'umwijima izuba rirarasa kandi no mwijoro inyenyeri ziraka inyuma y'umwijima izuba rirarasa kandi no mwijoro inyenyeri ziraka humura imvura yakunyagiye igiye guhita humura buzoca ejo buzoca yes turi kumwe na Orave turi kumwe n'amasezerano humura ejo buzoca iyo ni indirimbo kumbure yaririmbye mu ndirimbo 12 ego muri izo ndirimbo 12 ndumva urugendo siruto nize ntambamye wahuye nazo murakoze nakuva ko muri album yanje nagiye mpura n'intambamye nyinshi iya mbere ubukene kubera ko ibikorwa dukora ni bikorwa bikenera amafaranga rero buriya aya iyo udafite amafaranga hari ibikorwa udakora ariko mugabe ufite amafaranga naho hari ibindi bintu ukora nk'ubu urabona kubera ko uburyo burama amafaranga ntibwambanye ikirenga niyo mpamvu ntashitse nshira ku mugaragaro amasanamu ubundi bwo benshi bagumye bansaba amasanamu yazo kugira ngo bazibone ariko kubera ko urugendo ruba ari rurerure ntituraronka abantu badufata mu mugongo ntituraronka amasapoti ariko mugabo nibaze ko ejo bugiye guca kandi nizere ko inyuma y'umwijima izuba ryaka nanje jo nizere ko izuba rigiye kwaka ngiye gushya ku mugaragaro rero amasanamu ameze neza cyane ndibazo ndimo nyine ko ndaririmba vuba irajya akumugaragaro yego barayibona nyuma ndumva ko kumbore wahuye n'ikibazo cy'ubukene kiragutuma hari byinshi udakora iyo uri kuraraba umuziki ungaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi muri iyo domaine nyene ya gospel wewe ubibona gute nk'umuririmba murakoze cyane ariko muga iki kibazo kirakomeye cyane kuko uyu munsi abantu benshi ntabwo bari ko baraha agaciro gospel bikora uyu munsi abaririmba iyi muziki yindi usanga abantu baraha agaciro ariko mugabo impano yacu yo guhimbaza Imana abantu benshi ntabwo barayisobanukirwa ariko nagomba nakubarire nubwo abantu batarayisobanukirwa ijambo ry'Imana tubara ko izindi ngabire z'abantu bafise ngo zizova ariko ingabire yo guhimbaza Imana ntizigera iva ubwo rero abantu ahubwo bari bakwiye gushigikira cyangwa bari bakwiye gufata mu mugongo abaririmbyi baririmba indirimbo mpimbaza Imana kuko nabo batanga message kandi zidasanzwe ubwo rero ijambo ry'Imana rivuga ngo iyo umuntu ahaye amazi umuvugishwa w'Imana ngo agirirwa ingero kimwe nawe ubwo rero bakwiye gushigikira abaririmbyi cyangwa abantu bafise impano zo guhimbaza Imana kuko abantu benshi cyane bariko barashigikira ingabire yo guhimbaza Imana kandi
ari ngabira umuntu azoguma akoresha mu ijuru. Rero ako kantu kabisa ku kantu naje ndamaze kubona uyu munsi iyo y'abantu bari kubararurira umusani vyingwe umustare abo baririmba iyindi muzika pana y'Imana ukura abantu bakurikirana usanga abantu barabakurikirana cyane ariko mugabo indirimbo z'Imana cyangwa abantu bari baravuga ibintu by'Imana abantu usanga ntibakurikirana cyane nk'abajya abandi ubwo rero abantu barakwiye gushigikira umurimo wo guhimbaza Imana kuko ni ubuzima kuba Kristo. Hanyuma hari comportement canke imyitwarire y'abaririmbye nkamwe muririmba na cyane cyane iyo ugiye kubaza abarongozi abapastori n'abandi barakubwira yuko abaririmbyi bari bararirimba ku giti cyabo canke bigenga yuko ngo bagorana gose ivyo bintu uramaze kubyumva. Ego ibintu vraiment kuri basi urabona nukuva ko ivyo bintu kuri kandi biriho mugana gomanda ko ari nayo mpamvu abaririmbyi benshi batazamuka ko ijambo ry'Imana bivuga ngo nta kuganza na kumwe kutava kohora. Rero uyu munsi abaririmbyi benshi baba usanga bicaye mu rushengero ari intuzi ngendera ntibaheza ngo bicare ntibaheza ngo bahe umwanya wo kuba mashengero yabo usanga baguma bagenda baguma biruka hari niyo uburongozi babwiriye ko bakeneye baca bavuga ko bafise ubutumire hari yabe na hari. Rero ako kagorane vraiment kariho ariko mugabo nk'umuntu afise ihishurwa cyangwa afise iyo ariko araja barakwiye cyangwa turakwiye kwikubita gashi kugira ngo twumvire uburongozi noneho nibwo umuntu azogenda agira kure kubera ko amavuta y'abarongozi nayo agenda dukorera kuko iyo ugiye ahantu ufise uruhushya murongozi yagusengeye hariho ayandi mavuta ujana y'uburongozi ego akantu kabisa karaba mu baririmbyi karatubako ariko mugabo ntigakwiye kudukomeza ahubwo nukunagaheba tugafata ingingo donc iyo kumvira ko iyo umuntu yumvira agira kure. Hanyuma rero dusubire turirimbe umunsi turaririmba dusubire turirimbe hanyuma tubandanye ikiganiro. Sawa ubu naho ngiye kurimba indirimbo nise ngo naco nzoba indirimbo igisirimba ariko araba ijambo ry'Imana rivuga ngo abizigiye abantu barabahimukira ariko abizigiye Imana ngo abizigiye uhoraho bameze nk'umusozi ngo Siyoni utabasha kunyiganza ariko wamushimangiye ibihe byose. Rero maze kubona ingene abantu benshi bakuye ibyizigiro ku Mana donc babishira ku bantu niyo mpamvu nahisemo kuririmba iyi ndirimbo n'ukuri vraiment abantu iyo wizeye abantu birangiza abantu baguhemukiye bataguhemukiye naho banagukoza isoni. Rero niho nacyane ndimba ngo naho notegwa n'ibyago bikomeye cyane wibuke yobo nayo ubwo buzima arabubayemwo gucana n'umugore wiwe amutuba bati tukimana utumbereye umwe mu bagore ngo bibipfu nace sori ndimba ivuga ngo naco nzoba reka cyo gatoya. Ndazikwata nzoba naho notegwa n'ibyago bikomeye cyane abagenzi bose bakana nkasigara jenyene ndi kumwe n'umwami Yesu ndazikwata nzoba ndi kumwe n'umwami Yesu ndazikwata nzoba mwene data reka kuzigira umwana w'umuntu naho utegwa n'ibyago ntagufasha ariko wishimiye Yesu abigufasha byose ariko wishimiye Yesu abigufasha byose ndazikwata nzoba naho notegwa n'ibyago bikomeye cyane abagenzi bose bakana nkasigara jenyene ndi kumwe n'umwami Yesu ndazikwata nzoba ndi kumwe n'umwami Yesu ndazikwata nzoba harahutegwa n'ibyago bikomeye cyane ukabwira abagenzi bawe ngo bagufashe ukabwira n'inshuti zose ngo zigufashe ariko aho kugufasha bakitwengera ariko aho kugufasha bakagusuzugura. Yes ndirimbo naco nzoba. Hanyuma rero iyo turiko turumviriza indirimbo tumva yuko dufite indirimbo nyinshi kandi ariwe zikomporeza iyo
iyo mwemo yo kompoza bigenda gute kugira ngo urazirota uzandika gute bigenda gute bikuzamo gute? Murakoze cyane. Ijambo ry'Imana rivuga ngo abo Imana ikunda ibaherahe mwitiro. Buri aya umuntu w'Imana byingwe kuko ari nari nihenze nivuze ngo umuntu ukuramo hari abantu w'Imana akaba abana b'Imana. Agiye nibaze tubiko turi muri domaine y'abana b'Imana. Kujya mu byo ngo abana b'Imana n'abakora ibyigomba. Rero ingabire yo gukompoza hariho abakompoza nibyo, ariko hari abandi bantu bahabwa cyangwa bakagabirwa, ukaba uryamye cyangwa ukaba wicaye kumva indirimbo iraje, indirimbo yarangize kuza ugahita ukayandika, kuko abo no kuvuga ko burya mwemu yera abari ndani muri twebwe niwe agenda bidufashamo, kuko nk'ubuje no kuba ngo ndakompoza no bandakubeshye ko je no gukompoza ntabyo nzi, ariko mugabo nicaye mwemera arankomporeza hama nanjye nkasubira muga hari abandi bakompoza, ako jiwe ntabwo ndi muri bajya bakompoza, kuko kenshi jiwe niyo ndiko ndaririmba ndakunda kwisunga Bibiliya, nsanga mu ndirimbo zanjye nsanga harimo amajambo ari muri Bibiliya. Ubwo rero jiwe ntabwo nkompoza kenshi ndagabirwa nk'iyo ndirimbo iyo Imana impaye ndi kumusoza ndi twisaga nibo kabisa nacyo ndayikora. Ego hanyuma urave iyo ngabire wayimenye ryari kwifise wakuze uririmba cyangwa utanguye kuririmba ejo bundi? Urakoze cyane. Bona kuvuga burya hajya umwana azoba ikintu runaka ntumubona akuze, umubona akiri muto, kuko burya hajya kenshi iyo umwana ari muto hari bintaho hari ibintu akinira mu burya bintu akiniramo kenshi ugiye kuraba birashobora kuzo ubuzima bwiwe. Rero kenshi nanjye kera nkitangura natanguye nigana abandi abastar cyangwa abasane abaririmba imiziki nyene isanzwe nyene. Ego nibo natanguye nigana kubera ko aho sinabwakizwa. Hanyuma rero yanga birangiye igenda irazamuka, nibwo rero gukizwa maze uko agiye imbere ko nkizwa nanifise umugwi w'abasore bitwa Legend Musician. Wari umugwi w'abasore umuntu yakora imiziki isanzwe nyene indirimbo z'igihugu tukarimba ibintu bisanzwe, ariko mugabo nagiye kwisanga muri abo bose barabivuyemo. Bose barabivuyemo uyu munsi bose umwe bamwe akuri ibyabo, mugabo jiyewe kubera ko nari fondateur ya uwo mugwi. Nubwo nakijijwe nasanze ndi muri bya bindi hama rero kuva maze ukizwa nagiye numva amajambo ari karahinduka, ko kera hari amajambo naronka bivanye n'ibyo niko, ariko ubu munsi amajambo ndonka n'amajambo y'Imana n'amajambo ya mwemu yera. Ego hanyuma urave agomba gushika he muri iyo carrière yiwe yo kuririmba? Murakoze cyane. Burya hajya aya ejo hacu hama ari heza, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo musabe muzoronka, muguruze muzugururirwa. Bisiguye ko je ubwanjye aho nipfuza kugera ndibaza ko ntabwo nipfuza kugera Imana yifuza ko ngera, kubera ko ubwanjye nkumvuze ngo nipfuza kugera ngaha nosanga ni nkoze cyaha, nosanga nkoze cyaha ngasanga mvuze ndipfuje, ariko ntibibagire ko no kwipfuza ari bibi mu ijambo ry'Imana, ariko mugabo hariho ibyipfuzo bizima. Ariko mugabo nanjye vraiment je ngomba kuba aho nipfuza komba, ariko ndagomba kuba Imana igomba komba, kuko igihe cyose no kwipfuza kuba je aho ngomba komba nta inakure nongera. Ego ariko mugabo ariko ikintu cyo nizera ko ejo ari hezo nizina nanjye ko nanjye ko nzagira kure cyane. Mugabo kure ntashobora kuvuga ngo ko ndashobora kuvuga ko nzogera ko nzorimba nkanaka ejo ugasanga no kumurenga ugasanga namurenze, ariko mugabo nizere ko cyangwa Imana ivuga ngo iyo udutera twe ntidutera nk'abahusha, twe dutera nk'abadahusha. Kujambo ry'Imana riri muri Zaburi ya 23 bivuga ngo uhoraho ngo niwe mungire wanje usinzokena. Hanyuma rero tuko turarangiza kino kiganiro, imbere yuko mugabo tukirangiza reka dusubire turirimbe indirimbo imwe yandi muvuga ati iyi ndayituye abafana, ndayituye abakunzi banje n'abakunzi ba PITV. Murakoze cyane. Ngiye kuririmba indirimbo yitwa Cyakira Yesu. Indirimbo yitwa Cyakira Yesu.
amajambo no kuvuga mvuze ijambo gucakira no kugumya sico kimba iyo ugumije urashobora kugumya ibisanzwe mbwa gucakira numva nukugwako n'indirimbo nise Chakira Yesu mugumye n'indirimbo ntaririmbye mvuga abantu bakijijwe abantu bamenye Imana ariko mu ugasanga bashaka kudevia basanga bashaka gucomboka ati none ntimuco bavuga ni mucakire gose abati umugumije Yesu uzobaho umugumije Yesu zoronka amahanda bango Yesu ikintu atanga n'amahoro n'umunezero reka ndirimbe gatoya come on kavuga ngo we wamenye Imana we wamenye Yesu we wamenye Imana we wamenye Yesu mugumye ntacyo uzoba umugumije we uzobaho mugumye ntacyo uzoba umugumije we uzobaho mugumye ntakujane mugumye ntagucike umugumije we uzobaho ibihe byawe byose Chakira uragumya Chakira nure kure ugumije we uzobaho uchakiye nure kure ugumije we uzobaho ni salama we salama kwa Yesu we ni salama kwa Yesu we ni salama hala mahoro kwa Yesu we ni salama hala ubugingo kwa Yesu we ni salama hala agakiza kwa Yesu we ni salama mugumye umve ndababarire inkuru z'uwo mugabo Yesu yagiye kwa Marita asanga umwana we yahwereye aramukurayo amubaha ari muzima umve ndababarire kugira musobanukirwe soma Bibiliya hari umugore yamucakiye soma Matayo 9:20 nawe wirabire umucakire urakiruka buri umugabo yamucakiye Yesu cakiruru umukenyezi yamugumije uwo mwami cakiruru umupapa wamucakiye Yesu cakira Yesu cakira mugumye wewe mugumye Yesu mugumye wewe mugumye ukabura umugabo yamucakiye Yesu cakira wow cakira mucakire Yesu hanyuma rero turangiza kino kiganiro n'igiki wobwira abantu muri rusange bariko baradukurikira murakoze ikintu nobwira abantu bariko baratwumviriza nuko icyambere nuko Imana ibakunda kandi kigira kabiri namwe nuko mubakunda kubera ko ibi byose bariko barabona cyangwa ibi byose muri ko murakora ni kubwabo ko none kugira ngo nabo barushirize kuza baracakira biciye kuri mwe buborira abantu bari bariko baradukurikirana cyangwa abantu badukurikirana ikintu no babarira nuko boshikara cyane gushigikira ikinyamakuru no bibaye ngombwa no kugisupportinga bagashira ko amasupport no kugira ngo kigere kure gusumbya uyu munsi urabona ko dukorera nyene ku haje tuzodukora mu bindi ariko nyene mashikari kuzira tuzamura kubera ko nagomba kubarire burya ibintu ntibyikora ibintu bikora abantu uyu munsi umuntu abari ku ntambwe ya mbere jo akabari ku yindi ntambwe ikintu bari abantu bari kwadukwirikirana cyangwa abantu bari basanzwe bakunda gushigikira ibindi binyamakuru nibo kitobariki nuko boza barashigikirana cyane ibinyamakuru cyane abantu b'abanyamakuru kugira ngo nabonye bashobore kugira hano bashobore kubatera intege kubera ko nukuri mwebwe abanyamakuru mudufasha ibintu byinshi cyane mwe mutuma ibikorwa byacu bisupportingwa bishika kure ubwo rero kubw'ibyo abantu bose badukurikirana jikino bahamagarira ko namwe muza murashira ko amantuze amasabuni kandi bakaza barashira ko byuze bibaye ngombwa bakaza barakora bina partage kugira ngo none ibintu bigende kure reka tubashimire bakunzi ba PITV ni nabyo natwe dusabira abaririmbyi nk'aba Orave n'abandi kubashigikira no kubatera intege ni byiza tubasezere tubashimira ko mwabanye natwe muri kino kiganiro hanyuma kandi dushimire na Orave yatwitavye muri Peace International TV. Asante sana murakoze Yesu abahezagire. Tuzosubira ubutaha reka tubasezere tuvuga ngo bye bye. Asante.